Abakozi n'akazi. Menya amategeko agenga umukozi mu kazi, menya amategeko agenga umukoresha mu kazi. Mu kiganiro abakozi. Ubushikiranganji bw'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniriza akazoza abakozi mu byo bijejwe harimo gukingira umukozi no kuraba ko umukozi ariko akora atekaniwe. Mu kiganiro cy'uno munsi umuyobozi mukuru w'akazi Boniface Ndayiragije aradusigura ibikorwa bigayitse biturubika umukozi ico bita harcèlement, violence et abus d'autorité mu rurimi rw'igifaransa. Ayo majambo mukoresheje n'amajambo yazananye mu rurimi mvamahanga rw'igifaransa, ariko byose bihakwa kugira insiguro nk'imwe guko ni ibikorwa bidatanga amahoro ituze ku mukozi bivanye n'ubikoze. Iyo bikozwe n'umukuru umukoresha vyitwa kari violence canke abus d'autorité ko muri ko murabivuga. Mugabo ubikora wese no kuvuga ko atera uruhagarara ku mukozi, byose tukabifata ko mw'iryo jambo rya harcèlement biba birimwo. Kiretse ico ca abus d'autorité turumva autorité n'umuntu mukoresha n'umukuru, ico kirafise indi siguro mugabo byose novuga ko bikoraniriza hamwe kugira byitwe harcèlement. Rero ni ibikorwa bibi cyane kuko ngira turaja kubigaruka ko biratuma ahatari tuze ya ntumbero tuba dufise y'akazi keza gahejite ku muntu tuba tukigashitseko. Novuga rero ko insiguro muri rusange twovuga ko nico cyose giturubika ntigiha amahoro umukozi, ntigitange n'ituze kugira akore ivyo ateza gukora. Akamenyesha kandi ko igihugu cyamaze gutunganya amategeko agwanya ivyo bikorwa bigayitse. Ingana akazi gatunganijwe si mu Burundi gusa, umuntu uko ari abantu aho bakoraniye uraze mu Kirundi bavuga ati hari abantu hama hari uruntu no kuvuga kenshi aho abantu bakoraniye harabaho ibintu bitagenda neza. Rero ivyigwa vyagiye biraba natwe ubwacu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 mu kwezi kwa 11 twarakoresheje icigwa kuko hari ibintu tuvuga tudafitiye ivyemezo. Tuvuga tuti reka dukoreshe icigwa nubwo tutogikora mu mirimo yose y'igihugu, mugabo turonke ibiharuro vy'ibanze bitwereka vy'ukuri ko ivyo bintu tuvuga ari ukuri ko bihari. Rero tubisanga mu buzima butandukanye bw'igihugu. Rero twarakoze icigwa kirabitwereka mu ma province ya mu mwaka uheze ntibari bwagire indinganizo shasha y'ama province. Twarabikoreye Ikarusi, turabikorera Imwaro, turabikorera Itega ni Bururi. Rero twarabonye ko muri rusange muri izo ntara uko ari zitanu, ndetse novuga ko navuze yuko ahari abakozi hose ingorane urazisanga aho zijaye n'akazi. Twasanze rero yuko ivyo bibazo by'ukuri birahari mu buzima butandukanye bw'akazi. Twasanze twarabajije ico kigo kirekana ko barabajije abantu bashika 381 kugira tubone muri rusangi ingene ico kibazo kimeze aho abantu bakorera. Duca dusanga ko byakorewe mu gisata c'indero mu ma établissement public y'amashuri, barabikorera mu gisata c'ubuganga ndetse no mu gipolisi no mu bacamanza n'ahandi hatandukanye. Rero twagiye tubona yuko surukurukuru ibintu byo guhohotera, guturubika, gutwaza umukazo mu kazi birahari ku rugero rutandukanye. Rero si mu Burundi gusa, murazi yuko gisata mpuzamakungu kirabi vy'akazi Bureau International du Travail cyasizeho n'itegeko rivuga ivyo bintu. Itegeko 190 Convention 190. Ivyo rero no kuvuga yuko navuze ko hari abantu keshe bavuga ngo aha mu runtu no kuvuga yuko ibibazo nk'ivyo birahari, mugabo
igihugu cyose gifite ingene citunganije amategeko abagiyeho kugira babihashe ndetse hakajaho n'umugambi w'igihugu cyo bita politique nationale ukubigwanya mu buryo butandukanye rero ivyo byose igihugu cacu caramaze kubikora birahari nubwo ari bibazo abantu bagenda barakora kumure batugurutse kubera imico yacu y'ikirundi nko kuvuga ko umuntu bamufashe ku nguvu canke yahohotewe n'umushefu wiwe barashiramwo akantu ko kwiyubara kuvuga bugurutse mugabo buke ububahuye ukabaha neza ikiganiro nukuri baravuga bagira amatemonyage yerekana yuko ivyo bintu bibaho rero ni naco gituma ngaha muri ubushikiranganji ndetse no mu gihugu mu bisata bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu usanga hari ibikorwa bariko barakora rero mwumve yuko ivyo bintu biriho mu gihugu cacu ko nico cigwa caravyerekanye n'abagize amatemonyage mu mice itandukanye barerekana ko bahohotewe ku rugero uru canke ruriya kandi bivaye no bibakoreye. Ivyo vyigwa vyarerekanye ko gisata c'indero arico kiza kwisonga bikongera bikerekana ko mu ntara zitanu zakorewe mu ivyo vyigwa arizo Makamba, Mwaro, Gitega, Karusi na Bururi. Intara ya Gitega ariyo za kwisonga. Turavye nko mu gisata c'indero, mu gisata c'indero vyaribonekeje cane ko ihohoterwa guturubika ibitwita harcèlement violence abus de l'autorité biriyo cane ku rugero mbe wewe nashaka ruri hejuru nababwiye ko twakoze mu ntara zitanu twasanze nk'izo ntara nadondaguye intara z'imbere ni Gitega bikanatsinda murazi ko ari umugwa mukuru wa politike hari ubuzi bwinshi bukoregwayo no kuvuga yuko harakwiye ko hongerezwe inguvu mu kugwanya ivyo bikorwa novuga bigayitse guko igikorwa cyose kidatuma umukozi akora mwituze mwiteka bimuhesha agaciro babisaba yuko twoduza umurindi w'ibikorwa kugira dutuze Burundi ivyo guko nta nagateka bihesha igihugu. Muri ivyo vyigwa nyene ibiharuro birerekana ko ihohoterwa riri ku rugero rwo hejuru naho benshi badashima kubishira habona. Ico cigwa twagize ko ari kugira turonke ibiharuro vy'ibanze rero sino hava mpuguza mvuge ngo ibiharuro ngo bingana gutya ariko tugafita umugambi kuzokora icigwa ku rwego rw'igihugu cose kugira turabe vyo kuri ibiharuro nyezina dufise ariko ivyo twarondeye gwa rufatiro nababwiye yuko ikintu ntitwagize enquête novuga nyene yisanzuye twagize ikintu bita nka étude de sondage kugira turabe ubwambere nambeke ivyo bintu bihaba biriho twarasanze ko biriho kubera twararonse amatemonyage navuze ko twakoreye ku bantu 381 muri abo rero ku ntara twarabonye yuko zigenda ziyarutana bivanye n'ubuzi ngene bungana bazi intara ntiziteye imbere cyo kimwe nko mu masantre menshi harabuzi bwinshi uko buba bwinshi niko n'inyifato zigenda ziyatandukana rero nabonye nk'Igitega kuri abo bantu twakoreyeko twarasanze yuko ngerageje kuraba ubajije nk'abantu 266 ugaca usanga 40 muri abo baramaze barerekana neza yuko babaye victime canke bahohotewe mu buryo ubwo canke burya twagiye turadondagura butandukanye ari harcèlement ari violence ari abus no kuvuga yuko ni bice binini biri hejuru cyane ku rugero novuga ruteye ubwoba buko burya hiwacu dutangwe kubivuga vuba mugabo n'ibintu vyamyeho kuva ngira isikiremwa uko ndetse ngarutse ngaha iwacu mu Burundi ivyo bintu vyamyeho mugabo kubera ya mico yacu itubuza ko tugenda tuvugira hejuru benshi barabihisha ubu rero turiko turabubahura kubona dushobora no kuronka abantu batubwira ati ibintu bigenda gutya bimeze gutya twarahohotewe twebwe biratuma twimvira ingene twogira indinganizo ingene tubigwanye rero birahari no kubwira ko ndavye nko mu bo twagiye turabaza ibice 15% biratwereka ko abantu bamaze guhohoterwa
ibice 15 ni byinshi cyane kuko uhohoteye umwe canke babiri aho bariko barakorera barabihanahana bigatera uruhagarara mu kazi birafise ingaruka mbi cyane na cyane iyo bishitse bikaba byakozwe n'abashefu novuga abantu bajejwe kuja imbere abandi rero muri rusangi aho iwacu birahari ku kibazo mwari mumbajije birahari dukwiye guhaguruka tukabigwanya kandi mu bisata byose kuko urumva ntibibera mu gisata kimwe bera mu buzima bw'igihugu bwinshi. Umuyobozi mukuru w'akazi aramenyesha ko ingaruka z'igihohoterwa ridaherera ku kazi gusa ribandanye no mu kibano. Urumva rero no kuvuga yuko ikintu ca mbere kibatuma batinya kubivuga nuko no gutinya ku kazi kabo none nk'umushefu yagohoteye ukabivuga we ntumva ingaruka zica ziba baca ahubwo aca muturubika nyene ku buryo buboneka kugira amutuze nako kazi ahava gateshwa gahebe ni navyo twagiye turabona batubwira ati jewe umushefu wanje yaranturubitse arangira ibi nibi hanyuma ati bimaze kumenyekana yaranturubitse cyane ku buryo mpava nkatakazi urumva nk'ivyo izo ni ingaruka mbi cyane zituma ahubwo wewe byari byarashikiye ukabona uwagerageje kw'ivyo bimenyekana ibiriko biramushikira uco ubura umwete wo kubivuga rero novuga yuko beshi n'ubwoba navuze na ya mico yacu umengo iratubuza kuvugira ibintu bimwe nk'ivyo gufatwa ku nguvu nukuri n'ibintu ubona ko abantu bariko barubahwa kuvuga kubera nyene ibikorwa biba biriko birakorwa byo kubigwanya no kububahura rero nibaza ko twobikomeza n'ahandi hoho ingaruka ni nyinshi kuko twebwe murazi tuvuga ibi tuvuga ngo vya travail décent nakazi kaza nituze niteka ku mukozi tuba dushaka yuko akora atakindi kintu yobona ko kimubangamira mugabo kikamuhesha iteka kigatuma akora neza akazi yarasanzwe akora. Aramenyesha kandi ubuhinga bwokoreshwa kugira ngo bashobore kumenyesha ikibiraraho kandi ku buryo bwihishije abahohotera abakozi mu kazi. Ubuhinga burahari guko nta kintu kitabura inyishu kidatorerwa inyishu twaravuze nk'ibi byo ko nitwoja turamenya ibiriko biraba uko tugiye kugira enquête nk'ubu twaravuze yuko tworondera uburyo bwiza bwihishije bwo kuvuga abo bantu mu gifaransa bagakara kudenonsa kuvuga abo bantu bakoze ivyo bintu utiri urarondera umuntu ubishikiriza no kuvuga ko ndiko ndaba muri politique yo kugwanya ivyo vya harcèlement vya bide d'autorité vya violence baratwereka yuko twoshiraho nk'ama système d'alerte niko novuga mu gifaransa kumenyekanisha ivyo novyita ivyaha n'ivyo bikorwa bibi bigayitse ikibiriraho canke bitaranaba hari amaboîte à suggestion hari amatelefone de verre by'amatelefone ushobora gutelefonako hanyuma ivyo bintu so kuvuga ngo bikorwa n'uwo yabaye victime donc victime sinzi mu kirundi ngene no kivuga uwo yahohotewe mugabo no kuvuga nawe ubibonye uri ku ruhande uzi iyo nimero ashaka kubivuga ushaka kubwira igipolisi ushaka kubwira abandi bantu bose ashaka gufasha uwo muntu bagaheza bagira ico bakoze umuntu atarashirwa n'ivyo ncahe ngasinzi kare novuga nk'ubwo ni nkiyo ni uburyo bwa mbere novuga hanyuma ikindi no kuraba uwo muntu bavuze bakitura ubutungane inzego z'inyamezi zijejwe umutekano inyamiramabi zikamuhana guko amategeko y'u Burundi ivyo bintu arabibuza kandi arahari rero gusa ico twoshiramo inguvu nuko abo bantu bamenyekanye na kare bavuga ati ibuye risese ntibaricisha isuka ni kuvuga abo muntu yamenyekanye ibihano birahari nabo bikurikirana barahari no kuvuga ko inguvu zica zitera zija muri ugo ruhande rero twobwira abantu bashikirwa n'ivyo bintu ndetse nabo babona ko biriko biraba bakabivuga hakiri kare hanyuma kugira ibikorwa bikogwe inzego zirahari zijejwe gutuza amabi nkayo. Arongera akamenyesha ko wahohotewe yo kwitura inzego zijejwe agateka kazi na muntu. Nta gwego na rumwe rujejwe agateka kazi na muntu kubariza agateka kazi na muntu to kwitura. Wo kwitura igipolisi, wo kwitura ubucamanza, wo kwitura
naho usanzwe ukorera ubwaho, nimba wabibwiriwe n'umushefu wawe, abashefu bararutana, nimba wabibwiriwe n'umushefu wawe ku rwego hasi, urabibwiriwe hejuru amenya ingingo afata. Hari ingingo zo mu kazi kuko umuntu nk'uyo yakoze icyaha nk'icyo mu kazi bimenyekanye, si byiza nuko yogumaho kugira ukingira abakozi. Rero numva umengo inzego zirahari nizo nyene. Hanyuma ikindi nabonye novuga kirinda gukogwa no gutunganya abakozi canke mvuze nko mu mashuri hakajaho amaklub yo kugwanya ivyo bintu. Arahari, hariho uburorero twagize nka kujya twagize amaklub yo kugwanya sida, amaklub yo kugwanya ibindi byose vyaduka n'izindi ngeso mbi zizotuma abantu bamererwa nabi, zirahari. Rero gushiraho amaklub, ayo maklub niyo novuga ubwa mbere ho atanga inyigisho, akavuga ingene twogwanya izo nyifato zitabereye aho dukorera. Hanyuma nazo nyene haba hariho ziritunganije ku buryo haba ibikorwa nk'ivyo zigira ico ziterereye kugira zibivuge kare, bahane uwo muntu bamushengeze, niko nabivuga mu Kirundi cumvikana. Rero urumva uburyo nubwo buryo bwa mbere no kudenonsa ivyo bikorwa uwabikoze naho vyakorewe. Hanyuma muri ako karere hari inzego zose zibaho zo kubituza. Hariho igitabo mpanavyaha, hariho kwirizwa shingiro ryacu rirakingira umuntu wari we wese mu bikorwa bigayitse nk'ivyo. Rero numva umengo kiba gisigaye nuko ivyo bikorwa vyomenyekana ko bihari, n'ababikora bakamenyekana, nayo umwe wese agaca akora icajejwe kugira tubituze. Umuyobozi mukuru w'akazi aramenyesha ko ubushikiranganje bw'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniriza akazoza abakozi busanzwe bukorana n'izindi nzego nk'iz'ubutungane, igipolisi n'izindi mu kugwanya iryo hohoterwa mu kazi. Ubutungane tugakorana n'igipolisi. Rero nk'iyo vyakorewe dufate nko mu amashuri n'abamenere n'abantu bakingirwa ni iteka iryo ari ryo ryose, n'umuntu wari we wese abonye ikintu gikorewe umwana arahagarara agaheza karaba inzego zibijejwe. No kuvuga nk'abo ari nk'ibintu vyabereye muri ma établissement scolaire, ingingo zihuta zirahari kandi nibaza ko umuntu wese mu Kirundi aza kuvuga ko umwana atari umwe. No kuvuga ubonye umwana ari karahohoterwa naho hanze aho uciye hose, umwana ubonye agateka kiwe kabangamiwe uca umuhagararira aho uri nyene. Rero natwe nk'ubushanganje buje by'akazi turafise n'amategeko nyene y'akazi, ivyo bintu asanzwe abibuza. Hari itegeko twita code du travail kiravuga neza ibibujijwe mu kazi n'ivyemewe. Rero twebwe tukorana n'izindi nzego. Hanyuma ikindi gikomeye nuko duheza tukagwiza inyigisho. Hariho inyigisho zitangwa kandi zizwi zo kutuza Burundi ivyo bikorwa, na cane mu kwigisha abantu ingene boheza bakaja barasemerera bashikiriza aho vyabaye kugira dutuze. Ikintu bita kudenonsa mu Gifaransa no kuvuga nico kigwanisho gikomeye cyo kwiyamiriza ivyo bintu bijanye no guhohotera, gufata ku nguvu, ko harimo ivya violence harimo violence sexuelle. No kuvuga ivyo bintu byose bituma muri monde du travail bitagenda neza. Turafise inyigisho twamaturiko turatanga. Hariho novuga ni ico twita amastrategie menshi cyane duhabwa n'amategeko mpuzamakungu y'akazi ndetse n'amategeko yo ngaho iwacu. Avuga ati ibi bigenze gutya twokora uko, birahari. Rero numva umenga ikiba gisigaye nuko tugira imigambi iboneka y'ingene abantu bose le monde du travail, nsukuvuga ngo ni mu mabiro naho abantu bose dans toutes les places publiques, ahantu abantu benshi bakoranira hose bihitwa monde du travail, ko umuntu ahari hose abari karakora. Rero aho bibereye hose no kuvuga teza kurondera ingene ivyo bintu bimenyekana ko biriho, tukavuga ko biriho, tukemeza n'abandi ko bihari kandi ko umuti mukuru kubigwanya kubimenyekanisha. Ivyo rero nibaza ko biri mu byo tujejwe
ibi twita l'administration du travail nivyo twateza gukora kugira abantu bamenye ingene akazi gatunganijwe, bamenye n'ibibujijwe, hanyuma bamenye n'amategeko abubahiriza ndetse n'ayabagenga. Ubushikiranganji bwacu buteza gufata iya mbere mu kurwanya ivyo ibibazo nk'ivyo kugira ya migambi yacu y'akazi keza gatuje gahiteka umukozi kaje imbere, kuko niyo ndirimbo yacu tuvuga tuti le travail des pour tous, nuvuga ntibishoboka mu gihe umukozi akora ahantu hatamuha amahoro. Arongera akamenyesha ko umugambi wa leta wo kurwanya ihohoterwa mu kazi wamaze kujaho, akanamenyesha n'ingene uzoshirwa mu ngiro. Duheruka gushiraho umugambi mu kwico bita politique nationale de lutte contre le harcèlement, l'abus de l'autorité, violence en milieu du travail. Urumva twarayishizeho, hanyuma murabizi politique yose ikikwirikirwa n'ikintu bita strategie. Strategie no kuvuga igikoresho cerekana ingene uwo mugambi w'igihugu uzoja mu ngiro. Mu kuja mu ngiro cyane ubwa mbere turabanza tukaja guhimiriza bakugira umenyekana uwo mugambi, hanyuma tukaca tuja kwigisha abene igihugu ingene ivyo bintu bonyene iyo politike y'igihugu yagira gwabo, uko bibera ahantu hari abantu navuze ko bera mu hantu hari abantu benshi, mu place publique, mu mabiro hose. Rero no kuvuga yuko twebwe duca tugerageza tukavyigisha abantu bose, hanyuma bakagira gwabo. Ayo ma club aja mu buzima bwose bw'igihugu, nimba ari mu gisata kijejwe uburimyi n'ubworozi tuzoshira ama club, nimba uko ibi vyigwa tugira nivyo bitwereka aho twohera tugashimikira tugashiraho n'inguvu, aho bibera cyane niho duhera, hanyuma tugashira n'inguvu nyinshi. Mugabo niko niyumvira nko mu gisata kijanye no gwaruka inyigisho kitwita education mu établissement scolaire harakeneye inguvu nyinshi cyane, uko uraze mu Kirundi bavuga ati zija gupfa zihera mu ruhongore, izija guhona zihera mu ruhongore. No kuvuga turakeneye gukingira ku buryo bw'umwihariko kwa abana boshikirwa n'ivyo bintu. Muramaze kumva n'abarezi ubwabo bahohotera abana, n'abavyeyi ubwabo bagahohotera abana. Rero umwana nubwo yo bahotewe n'umuvyeyi, abo bantu bari ngaho ku ruhande barafise uburenganzira bwo gufata ingo zo kingira umwana. Rero nivyo gituvuga tuti ivyo vy'amabwata suggestion, kumenya aho witura ubwa mbere utabariza umuntu, ni za nimero twavuga, za nimero zitarihwa zizoja mu place publique zikaja mu mabiro y'amabwata suggestion dushira kugira nimba hariho umwigisha afise iyo ngeso tukashira bwata suggestion yajya ku ma établissement scolaire, uwabibonye akadumbukizayo akamessage avuga ati noneho uyu mwigisha uyu no yakora ibi, nyene ishuri arongoye ishuri akabimenya, abavyeyi bakabimenya. Rero numva umengo turacari mu ntango, mugabo nibaza ko tuzorondera uburyo bwinshi, kuko saha mu Burundi gusa ivyo bintu biri kwisi yose. Iyo igisata mpuzamakungu c'akazi gifashe kitiyashizeho ingingo, no kuvuga ko ibihugu byinshi biba byaravuze tuti iki kintu ni ntabanduka kandi tutakigize abakozi ntituko turabakingira kubera imvo canke iriye ni nyinshi. Rero numva umengo tutegerezwa nukuri gukorera hamwe. Murazi ko twebwe dukorana n'abarongo y'abakozi, tugakorana n'abamashira hamwe, turiko turavuga ibi. Rero sivyo muri leta gusa, ni mu buzi bwose, muri secteur privé, mu bikorero twabo n'ahandi. Ivyo bintu byo guhohotera guturubika biri mu buzima bw'igihugu cyose, no mu ma église, no mu aho wiyumvira hose hari abantu, ivyo bintu birahari. Rero ugombye kuvuga uti tubigwanye, nta karimbi kariho, tubikorera hose. Mu kurangiza, umuyobozi mukuru w'akazi Boniface Ndayiragije aramenyesha ibikorwa byo gukinga no kurwanya iryo hohoterwa bigiye gushikwa mu ngiro. Nabivuze mu ntango, no kuvuga yuko turiko dufashwa dukorana n'aba basanzwe bafata mu mugongo igihugu nka PNUD. Twebwe mu bushikiranganje irafise ibikorwa iriko iradushikiramo, niyo yadufashije no gushiraho iyo politike yo kurwanya ivyo byo guhohotera no guturubika abakozi. Rero twaravuze ko tuzoheza tugashiraho yama boîte suggestion na yama telefone atarihwa na yama club mu mashuri, aho ahashoboka hose, kugira tworohereze abashaka gufasha novuga kurinda ayo mabi abakozi
ndetse n'abandi bose bishikira. Rero mu migambi yacu nuko haba mu ntara, haba mu makomine, haba mu ma service menshi ahantu hakoranira abantu, tugashiraho ayo ma système d'alerte précoce. Uko ikintu gihambaye muri ibi no gukinga vyamaze kuba yego urashobora ko umuntu mukiza, mugabo gukinga niwo muti urama, ico twita prevention. Prevention rero ni ivyo byo ko dufata izo ngingo zotuma duproteja tukarinda ubuzima bw'umuntu ivyo bintu bitaramushikira. Ivyo rero nivyo nako ndabubwira ko dushiraho ayo ama système d'alerte précoce kugira ico kintu tukimenyekanishe tukirinde kitaraba. Ivyo birashoboka. Rero ahantu hose hakoraniye ama établissement scolaire hakorera abantu benshi tuzoraba ko ivyo bintu tubishiraho, kandi ndiko mbona hariho n'ibikorwa bimwe bimwe twimirije no gukora bijaye nuko kurinda no guhasha ku buryo biboneka. Nibaza ko ibikorwa by'ibanze bigiye kujaho vuba cyane cyane mu mashuri, ndavuga mu mashuri n'ahantu twabonye ivyo biharuro bitwereka bibonekeje ko by'ukuri ako karanda kamaze gushika. Rero tuzobigwanya, mugabo tukabigwanya twishimikije hariya nyene biriko birabera. No kuvuga nimba vyabereye mu gipolisi, inguvu zija mu gipolisi. Nimba vyabereye mu mashuri, inguvu tuzishira mu établissement scolaire. Nimba biri mu gisata c'ubuvuzi, tuzohera hajya nyene mu établissement médicaux aho abantu basanzwe bakorana ari benshi, barara amazamu. Nukuri twarabonye turabiye n'ahandi, ntabwo ari navuze si Burundi gusa, ivyo bikorwa birakorwa n'ahandi mu bindi bihugu. Rero tuzoheza turabe mbega turavye ahandi nyene bagiye barabihasha, twebwe ayiwacu turavye n'imico ko ibintu byose bifatira ku mico. Turavye imico yiwacu ni nubuhe buhinga twokoresha kugira duhashe ibikorwa nk'ibi. Ivyo rero tuzoheza tugire tugwize n'inyigisho kugira abantu bavyumve ko bihari, tububahure kugira nikibikorwa cumwe canke ca ministeri imwe, mugabe kibe igikorwa c'abantu bose. Ivyo rero birashoboka, ndetse no n'abajeje intwaro tuzogerageza ku buryo bakigira ivyabo, bakigira ico gikorwa, bagira icabo, kuko iyo hohoteye abene gihugu utwara ntashobora gutwara abantu bamerewe nabi. Rero nibaza yuko tuzogwiza inyigisho, tugwiza ubwo buryo bwo kumenyekanisha no gukinga amabi nkayo hakiri kare, hanyuma nibaza ko bizoheza bikagabanuka.